Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Matayo Mweranda. Hazwa kama muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, nimutarusha ubutungane abigisha n'abafarizayo, ntimuzogeza ikirenge mu bwami bw'ijuru. Mwarumvise ivyabwiwe basokuru ngo, ntimwice, uzoramuka yishe bizomuhama mu rubanza. Nanje rero ndababwiye nti, uzoramuka agiriye ishavu mugenzi we azobibazwa mu rubanza. Nawe uzokwita uwundi kirere bizomukwega imbere ya sentare. Amwise naho umusazi azotabwa mu nyenga y'umuriro. Niwaza rero guhereza ishikanwa ryawe kwa altari, ariko ukibuka ko mugenza wagufitiye akajijya, uraca usiga rya shikanwa ryawe ngaho nyene imbere ya altari, uheze ugende musubize hamwe na mugenzawe. Uhejeje ugaruke guhereza ishikanwa ryawe. Subiza hamwe n'ingoga n'uwo mushira kubiri mugifatanije akayira, kugira ngo ntahave agushira umucamanza, nawe ngo agushire mu ntahe, hanyuma bahave baguta mw'ibohero. N'ivy'ukuri ndabibabwiye, nisenga utayishuye ntuzovayo. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Amajambo y'Imana turonka muri iki gihe ceranda c'ikarema abandanya aza dufasha kumva ingene twoba muri iki gihe, umutima dutegerezwa kugira muri iki gihe c'ikarema. Uwo nawo uzanana ubwa mbere no kugaruka tukamenya kwihweza ingene Imana itwiyereka, itwimenyesha muri aya majambo nyene. Kuko haraza igihe ugasanga mu buzima Imana irafise ukungene iherekeza ubuzima bwacu, ikamenya ingene irongora, ikagenga ibiba mw'isi, ariko ugasanga kumbure siko natwe twabishaka. Ugasanga turasenga Imana mugabo dushaka yuko umenga yomera nk'uko twebwe tuyiyumvira. Kandi burya iyo bariko baravuga ngo ntusenge ibishushanyo, tugire Kristo. Burya mwibaza ko ibishushanyo bikomeye ko ari nk'iyi shusho. Ukungene twashushanije Imana muri twebwe, Imana dushaka ingana n'umutwe wacu, ihaza ivyifuzo vyacu, iyo shusho iragoye gose. None burya turavye ukungene nk'ubu abantu dusenga Imana kwinshi, mubona dufise ishusho imwe y'Imana. Natwebwe ngaha iyaba nk'ubu hobayeho nka application canke programme ya internet bagucishamwo igaca icapa ingene wiyumvira Imana, bakaraba ishusho y'Imana iri muri jewe, bakazana iri muri Furera, bakazana iri muri mama, bakazana iri muri naka. Ubwo burya usanga dufise ishusho nyene ijya Mana se umukama wacu Yezu Kristo. Ubwo usanga hoho Yezu dufise ishusho imwe. Haro nk'abantu bakunda la sainte face ya Jésus, bakunda gose face yiwe. Ubwo ntawo yihinyanyura gusumba kumbura ukuboko kwiwe. Haragira ati je nkunda Imana ikomeye, agaca yigira ari igikosto. Yezu afise igikosto c'ibibiceps bamwe baterura ivyuma. Imana ishusho tuyiha ni nyinshi, ari naco gituma itwiyagirika twimenyesha, kugira ngo buke buke ya shusho twari dufise y'Imana nko muri ibihe vy'ikarema iheze igira iforoma yo y'Imana yo. Mwumvise nk'ubu ingene mu gisomwa ca mbere ingene Imana umenga iriko irahara n'igihugu cayo. Mu gihugu cayo ikabumva bagira bati Imana igira ibintu kungene ntituzi ingene imeze. Mwumvise ingene isoze igira iti, ahigize iti gomweho muhora muvuga muti
umukama agira ibitumvikana. Nibuke hamwe duhora twidogera Imana. Hari ushaka gusanga ari akantu widogera Imana mu mutima, Imana irakumva kandi irakabona. Irakumva kandi irakabona, ariko ubwiza bwayo nuko izi yuko hari nk'ibintu tuyidogera kuko biba byavuye mu kungene turemerewe no kutayimenya, tukayibwira nayo itameze gutyo, ugasanga biratugora kwinjira mu kungene yo nyene imeze. Aha rero Imana mu gisomwa ca mbere iri kwiragerageza guhubura ukungene biyumvira Imana, bakagira bati umubisha yaramaze kuba umubisha, n'umubisha fini termine, ivyo biraheze. Abantu murazi yuko bitubangukira kuba aba extremiste ko kuba abanyakigongwe, n'umunyakabi eka, kandi abantu tumeze gutyo. Ivyo bintu murazi aho biri, murazi aho biri. Nta kantu burya mukunze kumva katuzamo tugira tuti urya ngo niko ameze. Urya ngo niko ameze, niko ameze, nta kundi kundi. Ijambo ry'Imana rikatwereka yuko umuntu ashobora guhinduka nk'uko ashobora guhindagurika. Uyu munsi ugashobora gusanga umenga yari shetani iraho y'umurizo n'amahembe, uwundi mwanya ugashobora gusanga yagendewe n'ubuntu bw'Imana, yacitse uwundi muntu mushasha. Mwe sinzi ko murahura n'abantu bahindutse, bageze guhura n'abantu bahindutse abatari bake muri mwebwe baba barabibonye. Muribuka baba jeune bamwe bahora bagira ama ville morte, bakanyura urumogi, bakiba, bakagira iki, ugasanga utwiso twararunguye, mbere ugasanga umenga asigaye ku mutwe nk'ubuhiri, ku buryo bw'uko yasamuye gose ijisho ubona umenga riravuyemo rigatarukira hariya. Yarishwe n'ibintu bibi byinshi yabayemo, ukaza ubona umunsi uri izina n'amankenguruka ari ikingene Imana yigeze kutugendera muri ico gihe. Sinzi ko abantu benshi ico gihe babibonye. Niho hatangura kuza nogira nti uyu muyaga mushasha w'umutima mweranda, le vent de l'esprit saint. Haca haratangura kuvyuka, haravuka renouveau. Renouveau iravyura abantu benshi. Hari abantu benshi rero bugwaruka rwinshi rwakiriye, mwaraza bijya vy'amaforum des jeunes, haraza ama communauté nouvelle, ngo kijya gihe turumva ingene mutima mweranda yagendeye eklezia yacu. Eka mbere no mu baprotestani haraza renouveau, harazamo renouveau yugurura abantu kumva ingene bariko barahinduka, bagakira amacakubiri ateye ubwoba, bagakira ibinabiriya, ukabona ingene Imana ikuye abantu mu bubisha, ugasanga wa muntu yarakize. Murazi kugira ngo umuntu ave nko mu vyara vy'urumogi ingene ari ikintu kigoye. Mbere je muravuga ni n'igitangaro c'Imana, gasanga abavyeyi baracotse, baravuje, baragize guta umwana, harageze igihe urumogi rumutuma atakintu bamubikana mu nzu, basamaye gatonya televiziyo yayigurishije, ku buryo bw'uko yohakwa no guseha umuntu akuye muhira ati mungurire mu mpema Kenya ndonka yakamugi. Mukaza ubona aravuyeyo kubera ubuntu bw'Imana. Mugabo gashaka gusanga nkaho abantu bari baramaze gushirako etikete bati wewe ni kansi uraheba, warapfiriye hejuru, twarahevye. Imana ikagirira ubuntu umuntu agahinduka. Hari igihe mugabo bitugora kwiyumvira yuko umuntu yoshobora guhinduka, ugasanga umuntu tuguma tumwiyumvira mu bintu twamaze kumubikamwo, kumukarasamwo, tuti uyu nta kikivamo. Imana ikagira iti none agarutse, mwebwe nubwo mwamaze kumucira umukenke, jewe nzomureka avuye mu bubisha agahinduka akaba umuntu mushasha. Ngiyo rero Imana ingene imeze. Imana ikagira iti izigire ko umuntu ashobora guhinduka, kandi wizigire na wewe ko hari ibintu bishobora guhinduka neza mu buzima bwawe. Erega rigiye tubaho nk'uko umenga ntitwibaza ko hari iciza gishobora kuba kigishoboka iwacu.
muranumviye ndiko ndatanga inyigisho ndoramana nkabona ibibazo by'abantu bagira bati ngo none ngo jewe ngo ko ndi muri ibi byaha bitagomba kumva ko ubwo jewe hari kizoshoboka. Biracyashoboka, igihe ugihumeka biracyashoboka. Ni kimenyamenya cy'uko Imana igira iti ariho ikintu ngishaka gusangira nawe. Ukuba waramutse uyu munsi ukaba uhumeka, hariho ikintu cyiza cy'umugambi w'Imana kiri kuri wewe, ku buryo bw'uko Imana mbere hari igihe irengera ikihanganira abanyakabi bikadutirimutsa. Mukama, bariya abantu vrema baraturuhishije, ku buryo twabavugira ko ibisabisho byo kubahamagara ko amahano y'Imana. Bwa Imana ikagira iti nubwo ari umubisha, je ndabona yuko hari ikintu ushobora gukurayo. N'ahandi ushobora gusanga abantu tugira tuti uriya n'uwi wanje, bimwe by'amaso akunda atabona neza, nta kabikiwe naho yokora ibibi, umuntu wanje nta kibabako. Mugabo Imana ikabona iti uri umwiyorobetsi, nta cyiza kiri muri wewe, nta cyiza kiri muri wewe. Cyangwa akaba yarahoze ari mwiza, umuntu agaca yibaza kumwe tugira tuti twishyiramo tuti ko ari mwiza, ni mwiza, ni mwiza rimwe rizima, ni mwiza ntibigihinduka, agashobora gusubira inyuma akagwa. Mugabo kenshi ngaho birabangutse, abantu turakunda kubangukirwa no kumva bagwa gusumbya bakira, gusumbya bakira. None rero muri iki gihe cy'ikarema dusaba Umukama atugabire uwo mutima wiwe wo kwizigira yuko umuntu wese agihumeka kwinzira nziza yo gushobora kuba mwiza imbere y'Imana ishoboka, ariko kandi yuko kuguma mu bwiza bw'Imana ari uguhoza ko bishobora gushika umuntu akagwa yari intungane agasubira kuba umubisha. Ku ruhande rumwe tukizigira yuko dushobora ko mu muntu agihumeka hakirimo ubushobozi bw'uko ashobora kuba intungane, ariko kandi kwabaye intungane akamagavye kuko bishobora gushika agasanga yasubiye kugwa. Ku Mana rero nta nzira iriho yugaye une fois pour toutes, hari inzira yuguruye ku muntu wese, hanyuma agaheza akayibamwo mu mwidegemvyo wiwe. Dusaba Umukama ingabirano yo gukoresha neza umwidegemvyo wacu, ngo wame umuhitamwo mu bihe byose by'ubuzima bwacu. Mu nkuru nziza naho Yezu aratubwiye ikintu gikunze kutugora iyo tuko turumviza aya majambo tukumva umenga Imana twoyihaririza. Turavuze bati ntiwice, twese turumva yuko kwica ari ikintu kiremereye, nubwo uyu munsi abantu bose yagize agakomoda ngo ndakwica. Ariko Yezu we akabidugana akabifatira kure. Yezu akagomba kutwereka ati burya ubwicanyi ntimwibaze yuko ari ikintu gitibukira mu muntu gutyo, bizanana mu gusanga ugenda urarekerana umutima mubi, bihera muri kagashavu gatonya bikaza birakura. Yezu akagomba ko turandura ikibi hariya mu muzi wacu tukakizibira, kugira ngo ntitwisange twamaze gushika mu kintu mbere giteye ubwoba cyo gusesa amaraso. Yezu agafatira ibintu mwishavu. Ishavu ni ribi, ariko kandi burya muri nosi hari umuntu yobaho vy'ukuri adashavura. Birashoboka, kiretse babandi twita utugugu tw'Imana, hari umuntu yobaho adashavura. Ariko Yezu iki kintu yavuze, uzora mukagiriye ishavu mugenzi we, hari ishavu n'ishavu. Mbe nawe nyene yarigeze gushavura, muri kigihe yashavura agafata asanze abantu isengero bayihinduye isoko, arajisha ikimoko arabahinda bose abatahanze ameze y'abaracuranguza. Haya nkibaza ko yabigize nyene ari douceur, ari umuntu agira ati ni musohoke bashana, yarakankamye arafata inkoni arabacisha ko bana b'intoki. So ivyo bintu bikure ngaha, ingoro ya data ntimuyigire akaguriro. Aho ntiyashavuye. Abateolojiye kugira ngo bamusigure bacagira ati yagize ishavu ryeranda.
la, la sainte colère, la colère sainte y'Imana. Hari ishavu ryiza n'ishavu ribi, ishavu ry'ubukozi bw'ikibi. Bene n'ijambo ry'Imana rikabandanya rimwunganira ngaha. Ijambo ry'Imana hano rigira ngo, carareza muvyumvize ko ibintu ndazi ko twese barabidukoroga. Rikagira ngo Paulo anagira ati ngo nimushavure ngo ariko ntimucumuraho namamaze kwasoma. Urarekuriwe gushavura ariko urabe ntucumure. Ishavuro rero ritarimo igicumuro rimeze gute? Icyo nico kibazo gica gikurikira. Ijambo ry'Imana rica rigaruka rigaca rigira ngo ishavu ryawe ngo ntirigire iki, ntirengane n'umunsi. Ishavu ririmo igicumuro nirirya shavu ritangura kujamo akantu k'akazigo, ritanguye kukurambiramwo, bigatangura kugutuma utegekanya ikibi ugomba gusubiza. Aho rero uratanguye kwinjira mu gicumuro. Ibyo bintu biri clair, murumva bitomotse. Kuko igihe c'ikarema ni igihe c'ukuronka inyigisho ndoramana ipanga neza ibintu mu bwenge bw'ivy'Imana. Kuko ni ikintu twese turisanga yuko dushobora gushavura, mugabo Mukama akagira ati igerere mu ishavu ryawe ntirije mu igicumuro, ntirihave rigukoresha nabi, ntirihave rigutuma utegekanya ikibi, kuko vyose burya bihera mu ishavu, hanyuma ibindi bigaca vyipanga ko ikibi kikinjiramo. Dusaba Mukama kugira ngo n'igihe dushavuye tugire ishavu ryeranda, ishavu ritarondera kurandagata, gusenyura no gusanzaza ibintu, ariko ishavu rishobora guserura umuntu akomerekejwe, abaye desu mu rukundo, mu kintu ciza yari yiteze, mu kintu ciza yashaka, ariko kandi tugashobora kuryigereramwo kugira ngo rivemwo uguhinduka, uguhindura ibintu, ukubigira vyiza ku buryo tutaza turabitsitaramwo, dutsitaranako. Kwagiye abantu bamaze gushavuriranira mu kintu, hama bakagerageza kucegeraniriza hamwe mu buryo basubiza hamwe, biratuma urukundo rwabo rukomera. Aca yumva ati iki kintu ndazi yuko naka ntikimugirira neza, ucuciyama. Mugabo ntibe vya bindi vyuko dushavuriranira bimwe vy'abarundi ukakabika uti ndamurindiriye kuzomubwira nanje ku ubwo nububisha. Hako uriteramira kukarirara ko uri kurategura nawe agakukawe, ubwo rero ico ni igicumuro gikomeye cyane, n'ububisha bukomeye. Tumbera mugenzi wawe mubwira uti ndababaye ngaha, warambabaje ukucange kuriye. Cyangwa ugasanga aguciye inyuma ariko arakwankisha mu bandi, akurementaniriza, canke yarasanzwe akuzi ko amagara make akaba aronsa akaryo. N'umuntu naho yo gushavuza, gumya umutima wa Yesu. Urashobora kubona muzi ko nawe ibindi bintu wokorera ko mwishavu ryawe ukamurandagata, ariko ukagira uti oya, ni uwo mwanya wo gusa n'Imana, ni uwo mwanya wo kugumiriza uwundi imbere y'Imana, ni umwanya wo gusana Yezu, nkanka guhinzira ikibi. Si ukwisemba umuntu, ni ukwanka gucika kanale y'ikibi, gucika umuhora w'inabi. Iyo turiko turagirirwa nabi tugatangura kwiyumvira gutyo, ibintu bica biza. Ariko uciure kukayogwa n'igishavu n'ibishavu n'ikinyene vyakuyoye, uca usanga hari ibintu vyinshi wononye usanzaje. Ukarindira igihe ciza, ishavu ryahoroshe, ugaheza ukicarana n'umuntu mukayaga, ikintu mukagikura mu nzira. Kandi iyo mugikuye mu nzira neza, aho hantu murahakomera mwese, murahakomera mwese. Umukama abagabire ingabirano y'ishavu ryeranda. Amen.